Ndi niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka cyane kuri vyinshi biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Benshi muri CNDD-FDD bavuga ko harimwo imbaraga ziriko zirahangana. Ivyo vyatanguye kugaragara mu mpera z'ukwezi gweze kwa mbere, cyane bivuye ku ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye Igitega, aho Reverien Ndikuriyo yemejwe nk'umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD-FDD mu kiringo ciwe kigira kabiri. Hakaba haravugwa abantu benshi bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo harimo n'umushinga amateka Shabani nimubona, uyu ngakaba yararungitswe mu nama nshinga amateka kugira ngo aje kuba ijisho rya Reverien Ndikuriyo canke se ry'umunyamabanga mukuru umugambwe muri ivyo biro. Benshi rero bakavuga ko umushinga amateka Shabani mubona nawe yo bari mu bihe bitoroshe. Bamwe bati intakorwa ko umugambwe wa CNDD-FDD nayo yoba igiye kuba nk'abandi bategetsi bose, nyuma yaho afatanwe ibitoro vy'amagendo, yongera kandi atera ubwoba intwazangabo yabimufatanye. Kimwe mu bibazo benshi bagiye baribaza bati ese mbega Shabani mubona zohanwa canke bizoherera aho nyene. Cyo ni ikibazo abanyagihugu bibaza nyuma yo kubona uwo mushinga amateka yarafatanywe ibitoro vyinshi yacuruza kuri magendo. Uwo ni umushinga amateka Shabani nimubona asanzwe ari we atwara imbonera kure ku rwego rw'intara ya Buhumuza. Ivyo bitoro yafatanywe bikaba bingana n'amabidi 198 vyo mu bwoko bwa essence. Tubanze tumenyeshe ko ivyo bitoro vyafatiwe ku rugo rwa Shabani nimubona ku mutumba Cumba, zone Cumba, komine Muyinga, intara ya Buhumuza. Hari kugenekerezo ya gatatu Ruhuhumu mu mwaka wa 2026. Kuri uwo munsi niho benshi bavuga ko habaye ikintu cyatangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba kitari kimenyerewe, kuko haje abapolisi benshi barongwe na komiseri kominari Muyinga, Lieutenant Colonel Irakoze Placide. Bagishika ngo bagiye nk'abafise amakuru yose, eka bagiye biteguye kuko bazananye n'imodoka nini y'igipolisi. Bashikiye hafi y'urugo rwa Shabani nimubona, hama baca binjira mu nzu iri hafi yaho Shabani aba, inzu yabikwamwo ivyo bitoro. Shabani yari yahagize stock nk'uko vyemezwa n'amasoko yacu aho kuri uwo mutumba. Abapolisi baciye basanga amabido 198 yose yuzuye ibitoro vyo mu bwoko bwa essence, bigasigura ko ivyo bitoro vyangana n'amaritiro 3960. Ibitoro vyose baciye babipakira iyo modoka baca barabitwara. Amasoko yacu akemeza ko Shabani yari amaze imyaka myinshi yibeye muri urwo rudandazwa, ariko inyamirama bizatinya cyane gushika aho hantu. Abanyagihugu bagafata ko uwo komiseri kominari w'Imuyinga nk'icihebe. Bamwe bagize bati komiseri Placide ararinda bidasanzwe n'ukuri, ntituza aho yakuye ingufu zo gushika kwa Shabani akinjira habikwa ivyo bitoro agacagirwa ko abitwara. Igisigaye kumenya nuko bizohava bikunda ko Shabani ahanwa mu gihe n'ufatanywe iriti rimwe aca hanwa. Inyuma yaho ivyo bitoro bifatiwe bigaca bipakirwa imodoka, uwo mushinga amateka akaba n'umukuru w'imbonera kure ntiyihanganye, ariwe Shabani nimubona. Yaciye atangura gutelefona komiseri Irakoze Placide amutegeka ko iyo bigarukana. Uwo nawe yamwishuye ko ico kibazo yamaze kugishikana hejuru, aca mubwira ko yobariza kubamukurira kuko bitakimuraba. Aho Shabani yoba yishuye komiseri ko atamusubije ivyo bitoro bazoraba umugabo wari we ahimuyinga. Ariko amasoko yacu yemeza ko komiseri Placide yagumye yihagaze ko. Gushika ubu abanyagihugu bari mu kwibaza nimba iyo mbonera kure y'umushinga amateka yinakogwa ko imaze kuvugwa mu bwicanyi butari bukishobora guhanwa canke bizova birangirira aho nyene, kuko isanzwe ivuga rikijana ayimuyinga, eka no mugambwe CNDD-FDD. Ivyo benshi bakabivuga bafatiye ku kuntu hamaze igihe hahigwa buhongo ivyo bitoro vy'amagendo, ubifatanywe agahabwa ibihano bikomeye harimo kuvyakwa, gucibwa n'ihadabu ndetse no gupfungwa. Nkuko benshi bagiye barabigaruka ko ibi bitoro vya Shabani nimubona vyarateje uruhagarara rudasanzwe ngaho Imuyinga. Hakaba kandi hari amayeri yari karakoreshwa ku gitoro cari gerutse cafatanywe n'ubundi yo mushinga amateka. Komiseri yaravuye Imuyinga kuva afashe igitoro. Bamwe bati ese kubera iki yabaye arahava, ese azogaruka ryari? Umushinga amateka nawe akabandanya ubutumwa bwo gutera ubwoba. Uti mureke gutera umwanya ubusa tuzomatana. Nta n'insiguro ntanga. Aya namwe mu majambo ari mu butumwa bw'umushinga amateka Shabani nimubona inyuma yo gufatanwa ivyo bitoro.
tubanze dukosore gato kuvyo twadejeje kuvuga. Igitoro cyafashwe ku munsi w'igenekerezo ya 3 Ruhuhuma uyu mwaka, ariko cyafashwe hari ku munsi wa 2 igenekerezo ya 27/0 uyu mwaka. Mutubabarire twari twihenze gato. Inyuma yo gufata mu ico gitoro rero twababwiye ko Shabani Nimubona cyatangura guhamagara komiseri kominari Muyinga Lieutenant Colonel Irakoze Placide amubwira ko igitoro ari rwiwe kandi yo kigarukana n'ingoga, ariko iyo ntwazangabo yaramwankiye imubwira ko ivyo yamaze kubishikana hejuru yobarizayo. Ivyo zarashavuje cyane Shabani Nimubona rero gushikaho bimwanka mu nda, acabwira komiseri ko bazoraba umugabo wari we imuyinga mu gihe atoba agarukanye ico gitoro. Ivyo zoba vyatumye kandi komiseri acafata ingingo yo kubarava imuyinga amanuka ibujumbura aho ari gushika, aho yabaye gushika. Shabani Nimubona amaze kubona ko ico gitoro kitagarutse, akabona amakuru yavyo yagiye ahabona, yaciye akenyura atangura kubwira abantu bamwegereye ko bokwiragiza ubutumwa bubimukura ko bakagoma bemeza ko igitoro atari rwiwe ahubwo ari Cimonera kure Saidi barutwa nayo. Muti rero ukuri nukwahe? Benshi baravuze ko igitoro cyafatiwe mu nzu iri ruhande y'urugo rwa Shabani Nimubona. Ni inzu bahoze bakoreramwo amanama y'umugambwe, harimwo amakarashishi imbonera kure kuva Shabani atangwe kurongora izo mbonera kure. Iyo nzu ikaba isanzwe bamwe imbonera kure Saidi barutwa nayo afatwa nk'umuhungu wiwe mu mvugo za politiki ya CNDD FDD. Iyo nzu rero mu nyuma yahavuye igirwa stock y'ivyo bitoro vya Shabani Nimubona. Iyo mbonera kure nayo ikabijejwe kubidandaza yegeranya amafaranga. Aho rero niho havuye kuvuga ko ibitoro ngo vyafatanywe imbonera kure Saidi na polisi bagifata ico gitoro byarabagoye uko bandika, kuko bagifatanye neza indani kwa Shabani baca bahitamwo kwandika izina rya Saidi barutwa nayo, ariko nukuri kose kwari kuzwi. Muti none rero iyo mbonera kure yavuzwe Saidi ninde? Ese irafise umutahe wo kudandaza ibitoro? Habe namba. Imbonera kure Saidi barutwa nayo ni impuzu yambara yambikwa na Shabani Nimubona, ngo naho yokura amafaranga yo kudandaza ibitoro nkuko abayoboke ba CNDD FDD babivuga. Uti imbonera kure Saidi ivukaho kuri uwo mutumba wa Cumba, nta kazi ifise, ni igishomeri mu bandi. Gico bikoze yarize muri kaminuza iri Muyinga yitwa EAR, East African Leadership Institute. Iyo mbonera kure Saidi yaho zirongoye mu gwibiswi vy'inkona mu ntara ya Muyinga, mu nyuma ikigo mirongoye ivyo biswi ku rwego rw'intara nshasha ya Buhumuza gushika no munsi. Iyo rero niyo yarijejwe gukurikirana ivyo bitoro vya Shabani. Imbonera kure nk'iyo y'igishomeri rero izwi neza hivuka yohurira he n'ibitoro bishika amaritiri 4,000 vyafashwe. Ese yo kuri amafaranga yo kubirangura? Mbega hoho ko aho vyadandarizwa ari hafi y'uburaro bw'umushinga amateka, kubera iki atari bwo avyerekanye? Ese kubera ko umushinga amateka cyatangura gutera ubwo bintwaza ngo yafashe ivyo bitoro imutegeka kubimugarukanira? Aho niho rero hahagaze ukuri ku bitoro vyafatanywe umushinga amateka Shabani Nimubona. Tugiye kurabira hamwe kandi ubutumwa bwashikirijwe n'umushinga amateka Shabani Nimubona n'impamvu komiseri yavo yafata ingingo yo kuba aravuye gato i Muyinga nkuko amakuru adushikira abivuga. Inyuma rero yaho aya makuru agiriye hanze yifatwa ry'ivyo bitoro muri groupe WhatsApp itirirwa umutekano y'Muyinga isanzwe irimwo uwo mushinga amateka yaradutse ico twokwita ibibazo bidasanzwe. Aho abayigize barasavye ko utanga umuco kuri ayo makuru babonye yashizwe habona na Kingi Umurundi Freedom. Umushinga amateka Shabani Nimubona yishuranya agasuzuguro yongera ashiramwe amajambo ateye ubwoba, harimo imvugo zikoreshwa n'imbonera kure benshi bita imvugo zihinyitse. Shabani Nimubona yagize ati: mureke gutera umwanya ubusa canke abandi, tuzomatana kuko ntitwiyizi, nta n'insiguro ntanga kuko ntaco muri bunafashe waka iwanje ugunaho ntazi. Mu majambo make uwo mushinga amateka yabwiye abo basangiye groupe ko boreka guta umwanya babaza ivyico gitoro, aca babwira ko bazomatana. Yaciye agirwa ko kandi abagabisha ko umuriro uriko wakiriwe ariko ugana canke se werekeza ahandi hantu atazi. Ubu butumwa bwarateye ubwoba basangiye groupe. Ibiyago vyarabandanije muri iyo groupe gushikaho abarimwo bihoza uwo mushinga amateka bati mutubabarire aha ntitwohacisha ibyago vyose vyavugiye muri iyo groupe kumva z'umutekano wa bamwe n'abandi. Inyuma rero yo gufata ivyo bitoro vya Shabani Nimubona, komiseri kominari y'Umuyinga Lieutenant Colonel Irakoze Placide yaciye afata ingingo yihute yo kuva Muyinga camanuka kuba aragumye mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe afitiye umuryango.
amasoko yacu akemeza ko uwo mukomiseri yafashe iyo ngingo yo kuva Imuyinga kumva zo gutinya kugirirwa nabi. Iyo ngingo yoba yafashwe inyuma yo kubimenyesha abamukuriye ku iterabwoba yari karagirirwa na Shabani Nimubona, amubwira ko ategerezwa kumusubiza ico gitoro canke naho bakaraba umugabo wari we. Abamukuriye uwo mukomiseri bo baramubwiye ko yohava gato, bikaba vyari bitegekanijwe ko asubirayo hongejwe umutekano wiwe n'abandi bamucungera umutekano aba ate. Ico bikoze coco abanyagihugu b'Imuyinga bakabandanya kuvuga ko Lieutenant Colonel Irakoze Placide Arinda bongera bamukeza kubona yarubahutse agatwara imodoka agapakira igitoro ca Shabani Nimubona. Gushika aha rero biracagoye kumenya ingingo zofatirwa iyo ntakugwa ko y'umushinga amateka Shabani Nimubona akongera akaba n'umukuru w'imbonera kure ku rwego rw'intara ya Buhumuza amaze gukora amabi menshi arimo ubwicanyi. Ico bikoze ico kibazo cyaramaze gushikira abategetsi bo hejuru, ntawe uzi nimba bazuba ko gufata ingingo yo guhana umushinga amateka canke bizorangirira aho nyene. Ubona ko arakadasohoka na Reverend Ndikuriyo aramutswe umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu muri iki gihe. Gusa kandi ntivyari vyoroshe kuko imbonera kure Saidi Barutwa nayo yafashwe igapfungwa, ivyo benshi bise guhuma amaso abanyagihugu. Gushika imbonera kure Saidi Barutwa nayo irongoye ibiswi vy'inkona ku rwego rw'intara ya Buhumuza yari barizwa mu gashoka komisariya ya Muyinga, naho gufatwa kwiyo kutigeze koroha. Aha twokwibutsa ko kuva igitoro gifashwe umushinga amateka Shabani Nimubona aciye ahungisha canke saranyegeza iyo mbonera kure Saidi. Aho rero yari yamuremesheje ko atawuzomukorako, naho bamwanditse ko ico gitoro. Haragumye impari zidasanzwe mu bagumye banga kuva amakuru agiye ahabona kuko vyari vyagizwe ibanga. Aha abagumye banga bo hejuru baciye bagoma babaza aho ivyico gitoro bizoherera. Ni mu gihe kandi hari abadusangije ubutumwa bwa Shabani Nimubona yashikirije muri groupe WhatsApp aho bari bamubaza ivyayo makuru. Izo mpari zarabandanije gushika mu bategetsi bo hejuru. Amakuru twavuye turonka rero nuko inyuma y'umutaga abategetsi bo hejuru muri CNDD-FDD bategetse Shabani Nimubona kwerekana canke se kuzana iyo mbonera kwe Saidi Barutwa nayo canke agapfungwa mu kibanza ciwe. Ico gihe bari bamuhaye amasaha atarenga 6 azobe yamushikanye. Ntivyatevye, eka ayo masaha ntiyanakwiye kuko mu masaha y'umugoroba iyo mbonera kure yahavuye ishikanwa muri komisariya ya Muyinga icirapfungwa, aho vyari bitegekanijwe ko iciribwa urubanza rw'ikibiriraho. Gushika ubwo ico gitoro cose cari kikibitse muri komisariya ya Muyinga cari kigoye gutahurana ukuntu abategetsi batinye guhagarika Shabani Nimubona, ahubwo bakamutegeka kuzana iyo mbonera kure yari yanyegeje. Eka nta nuzi ko bazova bubahuka guhagarika Shabani kuko bisanzwe bizwi neza ko ico gitoro cafashwe ari ciwe, kandi no hagati mu bagumya banga vyatanguye gutera impari, aho ngo babaza impamvu atohagarikwa kugira ahanwe kuko ngo ariko arabatukisha nk'uko bamwe mu bo basangiye umugambwe CNDD-FDD babivuga. Bamwe bati nakurwe ko ubudahangarwa hama ahagarikwa kuko ivyo bitukisha umugambwe n'igihugu cacu, bimwe mu vyashikirijwe n'abagumya banga batandukanye bo muri CNDD-FDD. Nemwe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza kubiri ko kuvyavuzwe mu ntara ya Butanyerera, aho hari urukurikirane rw'intambara y'Ubutare ikabarore. Iyo ntambara y'Ubutare nayo tuza kugaruka ko mu makuru yacu ataha, reka tuyivuge ko gato. Hari umunyagihugu yararutswe kuraswa n'umupolisi yashinguranywe iteka. Bamwe bakavuga ko bateguye ubwo bwicanyi baraye bahagaritswe batwarwa mu iperereza. Abo bahagaritswe n'iperereza hari kugenekerezo y'icenda Ruhuhu uyu mwaka, akaba ari Ndurenga Deo, Ndikomana Eric ndetse na Bampanze Jeremy. Bose babikabarore komine Kayanza intara ya Butanyerera, kandi bose bakorera mu vy'Ubutare aho nyene Kabarore. Nyuma yo guhagarikwa rero baciye bamanukanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, ari naho bapfungiwe. Umwe muri abo aribo Ndurenga Deo yahoze apfunzwe mu gihe umushinga amateka Vincent Ndagijimana yavuga ari kijana mu vy'Ubutare Kabarore. Nyuma yo gupfungurwa rero Deo yaciye yifatanya n'ibihangange vy'imbo Butare Kabarore harimwo Amusteri na Mayondori. Abo rero nibo bateguye kwigiza inyuma abahoze bayoboka Vincent Ndagijimana, ari navyo vyatumye umusore Domitien Ndayize w'imyaka 22 agandagurwa n'umupolisi kwigenekerezo rya 5 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2026, bamubesheye ko ari we yivye Ubutare nk'uko vyashikirijwe.
Rero iki kibazo c'ubutare n'ubundi kikaba kibandanya kuva mu nzego zo hejuru mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ku nzego zo hasi nkuko tuza kubigaruka ko makuru yacu ataha. Rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyenda ko kugira ngo tushikirwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi yoba muri politike agateka kazina muntu imigendana n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi babiriko biravugwa bigezwe ko no Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.